Bakunzi b'Imibereho TV na Bashasha ndabaramukije nongera ndabaha ikaze hano ku Mibereho TV. Uno musi navuze nti reka ndabasangize canke ndabereke igituma nari ngize imisi ntasohora ibiganiro ku Mibereho TV, sinahora ndabisohora ku mwanya kubera yuko umugisha Imana yampaye, ego Imana yarampaye umugisha uwu nyene mubona kandi iheruka no gukora igitangaza, umwana yarabonetse, umwana ameze neza kandi afise amagara meza, umwana w'umuhungu. Jewe n'umuryango wanje turabishimira Imana cane. Ushobora kwibaza uti none abandi badamu iyo bibungenze babandanya bakora ibikorwa ata kibazo, ata camira. Ego cane sindabihakanye, ariko ka yanje iratandukanye n'izabandi kubera yuko umuganga ankurikirana yari yarambujije gukora ibintu biruhisha na cane cane ibintu vyo kunama bivanye na condition y'amagara yanje uko mera mu gihe mba nibungenze. Sinobisigura cane ariko nuko vyari bimeze, bari barambujije gukora na cane cane kunama. Ntimwibagire yuko hano ku Mibereho TV vyose ni jewe ndabikora, ndi umu camera woman, nongera ndafata vyose nkedita vyose kubishira kwa porodinga, rero nico gituma nari narabihagaritse, ariko Imana ishimwe nasubiye kugaruka, tugiye kubandanya gushikiriza ibiganiro hano ku Mibereho TV ata camira, ego. Hanyuma kuri Bashasha nagira ndabamenyeshe yuko ngaha ku Mibereho TV twiga utuntu n'utundi kandi hariko ama video menshi yigisha ibitandukanye, ego. Nkuko mubibona twarigishije ingene bakora ice cream uyikoreye ngaho muhira iwawe kandi ikaryoha, kandi ibikoresho ukoresheje bitagoye namba na gato. Nk'iyo ushaka kuraba ingene bikorwa ni ngaha nyene kuri iyi shene y'Imibereho TV. Twarigishije n'ingene bakora ama boulette y'ifi, biroroshe cane, biroroshe cane. Uravye video ingene yakozwe na resultat uraza kubona neza ko ari ikintu coroshe cane kuzikorera kandi zikaba zimeze neza, zikaba ziryoshe cane. Ikindi naco twarigishije hano ku Mibereho TV ingene ushobora kwikorera agapiripiri ko gucuruza, ego agapiripiri ko gucuruza kandi biroroshe cane, ni ibintu vyoroshe cane. Mugende murabe video guhera ku ntango gushika kw'iherezo ido n'ido ingene ipiripiri ikorwa. Ikindi naco twarigishije ingene bakora beurre d'arachide uyikoreye muhira iwawe. Nagira ndabamenyeshe ko narayikoze kandi yari iryoshe cane, ndasiga no ku mukate biraryoha cane. Ikindi naco nagira ndabamenyeshe yuko amafoto, ayo mafoto mubona sayo nkura kuri internet, n'amafoto mfotora mpejeje gukora iyo produit mba nakoze uwo musi. Iyo ni ifoto ya beurre d'arachide nakoreye muhira. Hanyuma turigisha kandi ingene twarigishije ingene bakora yaourt. Biroroshe cane cane, ama ingredient ukoresha niwaraba video uraza kuyabona neza, n'ama ingredient ushobora kuronka kandi vyoroshe cane. Ntiwitinye rero, genda ku Mibereho TV kandi ntiwibagire gukora subscribe kugira ngo Imibereho TV yacu itere ija imbere. Twarigishije n'ingene bakora amata y'ibiyoba. Mbe wari uzi ko ibiyoba bivamwo amata? Hano ku Mibereho TV turabikora, turakora n'utuntu twinshi utari usanzwe umenyereye canke utari usanzwe uzi. Amata y'ibiyoba araryoshe cane kandi ni meza cane ku bana batoya, na cane cane ku bana batoya amata y'ibiyoba ni meza cane, ego. Hanyuma ikindi naco turigisha ingene ushobora, ufise abana batoya, ingene ushobora gukora umuti w'inkorora n'ibicurane ku bana batoya ukoresheje ivyo nyene vyo muhira.
dusanzwe dukoresha. Genda kuri video irahari waza kuyibona imeze uku nyene, niwabona iyi foto uca ufyonda kuri link ica igutwara muri video ikwereke ingene uwo muti w'abana washoboye gukorwa. Ego, mbega wari uzi ko inyama y'isoya ibaho? Bayita tofu. Ku Mibereho TV turavyigisha, twarigishije ingene ushobora gukora inyama y'isoya iryoshe cane. Les diabetiques ni imfungurwa nziza cane, niyo nyama ku ba diabetiques bari bakwiye gufata, kuko iyo nyama iroroshe gukora cane. Ntiwitinye rero kuja kuraba iyo video urabe ingene yakozwe. Amata y'isoya, amata y'isoya ni amata aryoshe cane, narayanyoye ndasubira ndayanwa, hanyuma ndaheza ndayakora hano ku Mibereho TV etape par etape ingene amata y'isoya akorwa. Biroroshe cane kandi ni amata meza cane y'akanovera aryoshe ntiworaba. Genda muri video uraza kubona ino foto nyene uca ufyonda kuri link vyose bica biza. Ikindi naco twarigishije gukora ingene ushobora gukora umukate udakoresheje ifuru canke ivyuma vy'abazungu vyabigenewe, ukoresheje umucanwa usanzwe, ukoresheje imbabura. Ndakwereka neza na neza ingene ushobora kubikora umukate ukavayo uryoshe cane kandi ufise akanovera keza cane kameze neza. Mbega yemwe hari ibindi mushaka kumenya? Ikindi naco twarigishije ingene ushobora gukora mayoneze. Mwari muzi ko mayoneze muri ino misi izimvye cane? Urashobora gukora mayoneze mu mwanya muto, mu minota ingahe ukaba uhejeje gukora mayoneze. Hari igihe usanga ushaka gufungura agasalade ugasanga nta mayoneze ufise, nagira ndababwire yuko ufise arya ma ingredient uza kubona muri video biroroshe cane kwikorera mayoneze ugaca uyikoresha ubwo nyene kandi iba iryoshe cane. Mwari muzi ko ibiyoba bivamwo amavuta? Aya ni amavuta nakuye jewe nyene muri ivyo biyoba. Genda muri video ufyonde kuri link uraza kuyibona video ingene ibiyoba bishobora kuvamwo amavuta kandi ameze neza y'akanovera aryoshe cane. Bakunzi b'Imibereho TV, aha nimubona yuko umuntu atarakora subscribe yobikora, fyonda aho hepfo handitse ijambo s'abonner ndabinginze. Twarigishije n'ingene ushobora gukora ikivuguto, ikivuguto c'amata y'inka aryoshe adakaze. Hariho amavuta, hariho amata hariho ikivuguto unwa ugasanga kirakaze gifise akantu gakaze. Ico kivuguto nakoze ku Mibereho TV cari ikivuguto kimeze neza coroshe kunwa, eka ntiworaba cari kiryoshe cane. Bakunzi b'Imibereho TV, twarigishije ingene ushobora gukora ikibuto c'ivoka, na cane cane turatanga n'akamaro kaco mu mibiri yacu twebwe nk'abantu. Narabigishije ingene ushobora gukora ikibuto c'ivoka ukagisya, ndababwira n'akamaro kaco, ndababwira n'ibindi vyinshi. Genda ufyonde kuri link uyifyondeko uraza kuvyibonera. Akabirya rero, mwari muzi ko amata y'ifu yoroshe gukora ukoresheje amata liquide? Yo ntimworaba, iyo ni ifu nakuye mu mata. Nashoboye gukora amata y'ifu ndayakorera muhira kandi yari ameze neza aryoshe cane, yari ameze neza aryoshe cane. Nukuri ntiwitinye gukorera ikintu muhira, biroroshe cane. N'ama video menshi yerekana ko utuntu n'utundi ingene dukorwa. Mu nyuma iyo ni sauce tomate ushobora gukorera muhira iwawe ukayikoresha. Narababwiye n'ingene ushobora kuyikonserva ikamara igihe kinini ukaza urakurako duke duke, na cane cane harya mw'iyimbura y'amatomati hari igihe itomati ziba nyinshi cane. Urya niwo mwanya rero wo gukora sauce tomate, hanyuma ukayibika kugira mw'ibura ryayo bize vyorohe cane kuba wifitiye itomati ukoresha. Ingene bakora chips. Ino video niwagenda ukayifyondako uraza kubona neza ingene chips z'ibiraya zikorwa, zirya twirirwa turagura mu ma supermarché
biroroshe cane kuzikorera muhira iwawe, ni uburyo bworoshe cane, abana ukabaha mu gihe baba baja kw'ishuri ukabatekerera canke mu gihe baba bari muri vacances nahone bararyoherwa cane bariko barazifungura. Utwo natwo mubona batwita daddies, ntitumenyerewe cane ariko aho ntumbereye baradukoresha cane, n'utuntu turyoshe cane tumeze nk'udutumbura tugumye ariko turaryoshe cane dufise akanovera, haba muto haba umuntu akuze bose barafungura nta kibazo. Genda ku Mibereho TV ufyonde hariko ama video menshi atandukanye avuga yigisha gukora utuntu n'utundi.